urumva leta nayishinga igiciro cy'igisukari iyo sukari itabonetse ntibikunda mugabo nk'ubu isukari yoba nyinshi ubwo nyene ibiciro bigabanuka ntimubizi ibitoro ndadufatira ku bitoro murabona yuko murabizi ibintu by'ifumbire leta itanga yarenge igice kwijana no kuvuga umufuko w'ifumbire nkayimbura ugugu 75 hafi usanga leta itanga hafi 43 murumva ko cyakiri kintu gikomeye cyane nuko leta yoshira ahabona un groupe d'experts umugwi w'abahinga badufasha muri reflexion n'abazo bakura hanze kugira ngo batwereke ingene hashobora kuba reforme macroéconomique idutuma dushobora gufeza décorer notre économie urabona ngo turafise vision 2040 2060 iyi vision 2040 2060 tukaramuka parallèle burya niyo marché y'ukuri kuko murabizi amatière commerciale et amatière économique ico bita la politique commerciale usanga la loi de l'offre et de la demande niyo ifixa ibiciro niyo yerekana ikintu nyakuri urumva leta nayishinga igiciro cy'igisukari iyo sukari itabonetse ntibikunda mugabo nk'ubu isukari yoba nyinshi ubwo nyene ibiciro bigabanuka ntimubizi ibitoro ndadufatira ku bitoro murabona yuko essence yahora igurwa ku litiro 4,000 kuri marché officiel mugabo marché non officiel yagurwa gute murabizi ko litiro nusu yagurwa hafi 30,000 mugabo mazutu uno munsi essence yabonetse mugabo n'umwanya muto ejo uzosanga nayo yasuye kubura ndetse navyo twifuza ko vyoboneka mugabo rero ingaruka mbi z'ibi bintu ni nyinshi cyane haba ku butunzi bw'igihugu haba no ku mibano nico gituma rero twebwe twagize mw'ico cigwa mw'iyo raporo mw'iyo analyse twaciye tugira ivyo recommandation no kuvuga ibintu twofatira kugira ngo ibintu bigende neza ubwa mbere tusaba leta yuko yokora ibishoboka byose kugira ngo izamure ibi bintu bitagufashanya la coopération développement ndabibukije inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose ubure bumaze gusambuka kubera intambara yari yatewe na Hitler baciye baje inama na leta z'ubumwe za Amerika biciye ku bushikiranganje w'ico gihe yitwa Marshall abadakurikirana iby'ubutunzi barasoma ivyanditswe n'ivyakozwe ku kintu bita plan Marshall inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose Europe yabaye reconstruit yubatswe kubera iyo plan Marshall urumva c'est la coopération yatumye ivyo bishoboka natwe rero mugabo coopération irafise ibintu bihambaye cyane irafise cyo no kwita les préalables ya mbere c'est la gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques no gukorera ku mugaragaro no gutunganya mu buryo bwiza ibintu by'igihugu izo coopération ntizishoboka murabona harabo demokrasi gore intwaro rusange mugabo nawe yo bibagora cyangwa bayemera uko bashaka musanga ibintu bijanye n'intwaro ibereye bose babihurirako Aziya Afrika Europe n'ahandi hose usanga babihurira ibintu by'intwaro ibereye rero natwe nyamba dushaka gushika kure mu vy'ukuri murabona neza yuko ikimvuze kijanye na coopération leta igomba kubishyiramo ingufu ikagira iyo coopération développement
ikigira kabiri ni uko leta ikora ibishoboka byose hagakomezwa ikintu bita secteur privé, ni ukuvuga bajya abantu bikorera utwabo. Mu Burundi no munsi biragoye kuvuga ko hariho secteur privé, kuko usanga hari abantu bita muri secteur privé mugabo mu by'ukuri atari secteur privé. Iyo ni ukuvuga ni secteur privé yorohereza abantu baza gushinga imitahe. Icya gatatu kindi ni uko leta ifata ingingo mu buryo formel ikabuza abantu bari muri leta ko bajya mu rudandazwa kugira ngo dushobore gukomeza le secteur privé. Muri leta n'ubundi abisubiyemo igihe cyose bazoba barabadandaza arabakomeresa, ndababwije ukuri kwiyumvira yuko ibi bintu bya secteur privé bizotera imbere bizogora. Ikindi ca kane ni uko leta ifata ingingo ko ibi bintu bigoye cyane, amafaranga gumaduga bakure ko amatagisi, nibakure ko amatagisi, ibindi nacyo babisubventione nuko babigize. Murazi leta yarakoze ikintu ciza cyane, nagira mbonere mbere kano kajya kukwishimira kuko yarakoze ikintu cyo gusubventiona ibintu byinshi bija mu burimyi. Uko yabigize rero mu gusubventiona ibintu bija mu burimyi, murabizi ibintu by'ifumbire leta itanga yarenge igice kwijana, ni ukuvuga umufuko w'ifumbire nkayimbura ugugu 75,000 hafi, usanga leta itanga hafi 43,000. Murumva ko cyakiri ikintu gikomeye cyane. Hamwe rero yo cifata ko ibintu bindi bikenewe byangombwa, dufate nk'ibitoro, igasubventiona igihema amatagisi, bica byoroha. Ikindi tubona nuko leta yo kora cyane, yaragize nivyo subventiona ibintu byose biri mu burimyi, ni ikintu ciza. Mugabo twebwe dushaka yuko iki yakoze mu burimyi mu kusubventiona boca bagera kure cyane, bagaca basubventiona bagateza n'imbere ibi biterwa njabuka amazi bituzanira amafaranga y'agaciro. Kujya bahaye agaciro ibindi bintu byo mu burimyi bisanzwe, ni bace bashira ko ingufu cyane ibintu bituzanira amadovize. Murabona nk'ikawa isa n'iyibagiwe, ubutare murabona ibibazo birimo, n'ibindi byose bisa n'ibituzanira amafaranga y'agaciro. Leta ikoto ni ukuvuga ipama n'ibindi byose dushobora gukora amadovize. Leta idufashe ivyo bintu mu by'ukuri ibiha ikibanza gikomeye gose, kuko itabihaye ikibanza bizogora cyane yuko tugera kure. Kubera ko imvuzi ivyo, reka mfatire kuco bita la loi de Pareto. Abayizi loi de Pareto ni loi yerekana yuko ushobora kuinvestisa 20%, gushira mu mutahe kuri 20%, ugaca wimbura hafi kuri 80%. Mugabo ndavyemverse dufate yuko urumva tugomba kwekilibra la balance commerciale, no kuvuga ivyo dushikura mu mahanga n'ivyo dushora mu mahanga. Uno munsi dushora mu mahanga 20%, tugakura mu mahanga hafi 80% ivyo dukenera. Twebwe tukadusaba yuko ahubwo twoshira amafaranga menshi cyane mu bintu dushora mu mahanga kugira ngo biduze, tuze mu mwaka umwe tuzobe twaronse ibintu byinshi, dushorera mu mahanga, kandi birashoboka. Ni question de politique, bavyumvise, ni question de politique. Mugabe igihe ivyo bintu tubihaye ikibanza biragora cyane ko dushobora kugera kure. Aho rero bizoca biza gufasha gukuraho ya fe inflationniste, bizoca biza gukuraho ico kintu. Ikindi tubona leta ikwiye gukora nuko leta yoshira ahabona un groupe d'experts, umugwi w'abahinga badufasha muri reflexion nabo bazobakura hanze kugira ngo batwereke ingene hashobora kuba reforme
macroéconomique idutuma dushobora gufeza décorer notre économie. Urabona ngo turafise vision 2040-2060. Iyi vision 2040-2060 tukaramuka tudashizeho uburyo n'ubuhinga butuma ni kuvuga abahinga b'amakungu n'abarundi dufatire nk'abo bo muri diaspora b'abarundi harimo abantu bafise ubumenyi butandukanye kugira ngo dushobore gukoresha ubuhinga. Leta ikwiye gushiraho un groupe d'experts yofasha yotuma ibi bintu turiko turavuga bija mu ngiro. Ibihugu byose byateye imbere ivyo niko bikora mugabo twebwe rero nukuri jewe mbona umengo ivyo bintu kibanza tubiha. Mama Kwize inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. Hewe gikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha barya abantu bose bagendana zandwara niziyi yo nozidondagura nkazima. Urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he? Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe.